twumvise Nahishakiye Jean Pascal. Uyu Nahishakiye Jean Pascal sumuntu asanzwe wishirwa mu ngiro no mu nteguro y'ubwicanyi bwabereye mu Gasara kw'isoko. Yarabanje kugorana, aragorana avuga yuko abapolisi muri Inyamiramabi ziko ziramubaza, avuga yuko abo bantu bagandaguwe bose atariho yarari, ko yari yimanukiye Bujumbura hanyuma atashe asanga abantu bagandaguwe. Mugabo tumaze kumubaza neza tukamwereka ivyemezo tumaze kuronka, byahavuye bihindura isura. Twasanze uyu Nahishakiye Jean Pascal niwe mutwe uri ku isonga ry'ivyabaye byose kw'igerekerezo rya gatandatu rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Inama yo kuza guhiga abo bita abarozi yatanguriye saa 3. Igerekerezo rya 30 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2025. Usubira inyuma gatoya, uyu asanzwe ari umudandaza w'akabare ngaho ku isoko mu Gasara. Rero niho abantu muri bo hari abantu tumaze gufata, hariho uyu Alexandre ari ngaho, uyu Jean Pascal ari ngaho, n'abitwa Kizinya, n'abitwa Kizinya Mengo Kizinya niwe Fabien, n'abandi bashobora kwivugira hanyene bakoraniye mwibara iwiwe. Pascal ati ubu abo barozi bakwiye kwicwa. Bavyumvikanye, Kizinya n'abitwa ba Mukono bakaboko baca biruka kuri Emmanuel Goba, bamusanga mu ndimiro, baba baramuzanye, yashitse aho ku isoko asana ikiruruma, niho bamuhoshereje baramuturira. Hanyuma ntibyagarukiye aho, yagumye arondera abandi bafashanya mu kuza kuzana abo bakenyezi babiri twavuze n'uwo Benimusi. Bose barabazana babagandagurira ngaho nyene imbere y'ibare ryiwe mu Gasozi. Uyu rero icakurikiye, inzoga zose zo kuganduka kuri abo canke sinzi byo guhemba bagize ubwo bwicanyi zava mw'ibare wiwe. Tukiyumvira kugene imbere y'ibare hapfiriye abantu bangana gutyo bose, umuntu afise umutima ashobora kuguma adandaza inzoga, adandaza ibare nk'uko umengo ntacabaye. Uyu rero arategeza kubaza integuro n'ishirwa mu ngiro y'ubwicanyi bwabereye ku isoko mu Gasara, mbere n'aho banosiate biciwe, kuko arabitwikiye. Dukurikize ko uwitwa Bitabavuma Leonce, uyu Bitabavuma Leonce ni murumuna wa Mwarimu Isahake, umwe yari yitavye Imana asanzwe arongoye ishengero rya Katolika ryo mu Gasara, ari nawe yabaye imbarutso y'ubwicanyi bwakurikiye. Tumubajije uruhara rwiwe, yavuze yuko inyuma y'amaziko ya mukuru we
wewe yaciye yimanukira Bujumbura gukorera aho mwirohero aho yari asanze akorera, ngo yari yakunze ku mugoroba kw'igerekezo ya 30 kuko kuwa mbere yari konje, ariko twebwe twabonye yuko izo nsiguro zidafashe na cyane cyane ko atigeze zitanga ibyemezo, kuko kuboneka kwiwe abantu bagandaguriwe kurimo igipfumu cyinshi, na cyane cyane ko twarimo kwihorera mukuru we yaheruka kwitwa ko yishwe n'abaruzi. Twebwe rero tubona yuko nabo nyene yobazwa iby'ubwo bwicanyi bw'abafitanye abo bantu ku mutumba wa Gasaraba imbere y'Isena. Dukurikize uwitwa Aloyizi. Uyu nawe nyene ni umuntu adasanzwe cyane rwose mu byabaye mu Magarure. Ari mu begeranije abantu baza kwicirwa ku isoko, ari no mu babishe. Turafise ibyerezo tuzakoreka sentare, araboneka ku mafoto atandukanye, ari ku byerekeye iyicwa rya Emmanuel Ngoba, araboneka ku mafoto atandukanye ariko arasunikira uwuza kwicwa mu muriro wacanywe. Ibyo byose rero twarabyegeranije, niyabihakana turaza kubyereka imbere ya sentare. Kiranoneho dukurikije uko twagiye turamubaza, aranavuga abantu batari bake, hamwe nibaza kubihakana turaza kubashika ko nibabihakana nabo nyene turaza gutanga ibyerezo bikuru bikuru kugira ngo sentare ibone neza ko tutari turamubuza. Dukurikize kuwitwa Yonkuba Edi. Uyu Edi nawe nyene asanzwe arongoye agacimbiri ka Mubira aho umuhisi Anosiate na Judith bagandaguriwe. Nabo nyene tumwagiriza ko atigeze atabariza abariko baragandagurwa kandi atakimujije. Twashimitse uruhara rw'intwaro kuva hasi kugera hejuru. Nawe nyene umujeje intwaro nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare. Ariko kandi hariho n'umuco atanga ku byerekeye ifatwa n'iyicwa rya Anosiate. Abatumye Anosiate afatwa cyangwa atorwa, niyashaka arabyereka sentare, atabyeretse sentare twebwe turayibiyereka. Hariho uwitwa, ukurikize kuwitwa Ndikumana Alexandre, yabarijwe kuva 2028 gushika kuva 2030 ku mpapuro za Ministere Publique. Kuva ingingo yo kuza kwica abarozi ifatwa mu gatondo k'itariki 30 z'ukwa gatandatu, uyu Alexandre niho yarari ari kumwe na Jean Pascal batazira ruti. Mwibare kwa Jean Pascal, hanyuma Jean Pascal hari abo yatumye kuzana Manuel aribo bakizinya n'abitwa bamukono. Bashitse rero barabica barabatumira. Alexandre ariko babatumye, mugabo munyuma nawe yavuye aronka ubundi butumwa bwo kuza kuzana Anosiate. Iyo yari ku biro bya Paeje kugira ngo dukurikije amatohoza twaronse, kugira ngo Anosiate aze kugombora umwana witwa Severino nawe yari kumusema, ariko ntiyavuye asika kugombora kuko kiri
biketse yuko Alexandre yagiye kumuzana baciye bamushorera ari abantu batari bake ari Alexandre washoreye Nosiata harimo Alexandre harimo Elise harimo Nyandwi Daniel no kuvuga rero abo bantu barabazwa iby'urupfu rwa Nosiata na Judith mwene wabo kandi nibabihakana turabitangira ibyemezo imbere ya sentare nibo twashoboye gufata bw'aba bandi turacabarabonetse dukurikize uwitwa Uwimana Meshak Uwimana Meshak asanzwe afise ibutike ngaho mu Gasarara ku isoko iri imbere yaho ubwo bwicanyi bwabereye. Rero kuva umuntu wa mbere yicwa gushika wa nyuma yicirwa ngaho arabizi nawe nyene nkuko Jean Pascal yabigize yagumye azimana abariko barakora icyo gikorwa kigayitse cyo kwica abarozi abatera intege wanashaka kiretse ibyo twamutoboye ko wenyene hariho n'abandi bamuvuga n'abene igihugu muri utu dupapuro banditse mu ibanga ari mu bavugwa iyo bishoboka nawe nyene ariko barikana ko bigunduru n'abene igihugu kuko kutoba Bagasarara uruhara rwiwe yagize muri ubwo bwicanyi nawe nyene sentare irategerezwa kugira ico imubajije. Dukurikize ko uwitwa Daniel Nyandwi Daniel niwe mu matoza twagize niwe yatanze itegeko yo kuza gutora Anosiate iyo yari ari kuri payeje. Iryo tegeko yari hari Alexandre acamuzana bari kumwe na Elise abandi araza kubavuga Elise yagera ko yidodo koranze ko bari kumwe bazanye na Anosiate kandi mu byo twashoboye kubona Anosiate amaze gushikira Nyandwi Daniel iherezo yabaye iyo yasubiye gutorwa ari kizima cyo kimwe na Elise. Aba bantu babazwa urupfu kwa Daniel kwa Anosiate na Elise na Judith. N'uyu Samuel ari mu bagiye kuzana Anosiate kandi nibo bazi iyo bamujanye n'ishwa ryiwe nibo bagize. Aba bantu batatu Daniel Ndayikengurukiye Elise nibo ku Samuel na Alexandre barabazwa ku buryo bwihariye urupfu rwa Judith na Anosiate. Hari rero uyu Kwizera Aline nawe mubona ari ngaho imbere yayo kuko ari mu bari bafise ubuhiri bwo gukubita abagandagurwa ngaho ku isoko yo mu Gasarara kandi niyabihakana turabitanga ibyemezo. Nyakubahwa sentare aba bantu bose twashengeje turaciye ku masonga umwe bikuru mu byo yagirira ukwiwe kandi ibyo twavuze byose twabivuze uko twabibose kandi dufise n'ibyemezo byacu. Ariko turi inyuma gato uyu n'umugwi twashoboye gukora ariko abandi baracyarorerwa bafashwe n'ubundi tuzobashikiriza sentare ntaye kibina. Tugerageje gusigurira sentare nuko aho hantu ibara ryabereye mu Gasarara
mu by'ukuri muraza kuronka umuco muri abo bakoraniye ngaha hari ukuntu umenga abantu bose nta gushima kuvugira hejuru umengo uvugira mu kari wabo naco bituma n'ibi twabironse bitugoye cyane tugize ingufu nyinshi mugabo dushima yuko ari ibimenyetso simusiga kuri umwe wese kandi vyereka sentare yuko mu gushengeza aba bantu tutihenze dukurikije ibyemezo tuza kwerekana cyangwa twamaze kuvuga nkaba ndangije rero ko sentare